Ego cyane twararonse amakuru y'ivyabereye aho bita mu Gatunguru kw'igenekerezo rya 21 Kigarama mu mwaka uheze w'2021 aho habaye ukugwana hagati y'imigwi ibiri, umugwi w'imbonerakure bita ko ujejwe umutekano muri ako karere bari barongowe n'umukuru w'imbonerakure zaho yitwa Janvier Hakizimana batazira Bebe. Uyu akaba yaramaze kuvuga igihe kitari gito mu mbonerakure, izo mbonerakure zivuga ko rimwe na rimwe zihungabanya umutekano w'abanyagihugu kandi bakaba bagendana n'ibikoresho nk'ivya gisirikare nk'ivyo gutumatumanako amakuru. Ku rundi ruhande hakaba intwazangabo mu gipolisi yitwa Lieutenant Colonel Jean Bosco Havyarimana hamwe nabo bavukana bavuga ko yoba hariho n'abandi bantu nawe yajazanye, vyose bikaba vyabaye mw'ijoro hafi mu masaa 5 y'ijoro. Bikavuga ko mu ntango hari abavukanyi biyo ntwazangabo mu gipolisi ngo bari batashe bahura n'izindi mbonerakure zibiri zari kw'ipikipiki, maze bihera ngaho batangura guharira bamwe ati mwebwe muri bande muvuye he muja hehe aya majoro, abandi bati mwebwe mubitubaza nk'abande, baja ngaho baragwana. Imbonerakure ngo zaka amafaranga amatelefone bamwe babiri bavukana na ya ntwazangabo, maze hacaba uwundi yahamagaye iyo ntwazangabo ku telefone nayiza itazambaye ije gutabara abavukanyi biwe, ariko yoba nayo yaje izananye ngo n'uwundi mugwi w'abantu bivuga ko zo bari imbonerakure zo mu Kamenge. Niko kugwana dufise amafoto ateye ubwoba yerekana ingene ya mbonerakure Bebe nabo bari bari kumwe bavunaguritse bakomeretse mu maso, bintu biteye ubwoba. Mu nyuma mbere abapolisi barahava baraza baca bahagarika bamwe bitwa ko bari ku ruhande rwa Lieutenant Colonel Jean Bosco Havyarimana baraja kubapfunga. Bukeye Jean Bosco Havyarimana nawe agiye kuraba abiwe bapfunzwe nawe acarafatwa, ubu ari mu mpimba naho abandi bose ku mpande zose bidegemvya, kiretse ko abo ku ruhande rw'imbonerakure yitwa Bebe bo baciye no mu bitaro. Ico tubona giteye ubwoba muri bino bintu, ubwa mbere bwo ni iki cama kiriko kiravugwa c'imbonerakure zitwa ko zijejwe umutekano w'abanyagihugu, ariko ugasanga nazo ziri mu bahungabanya uwo mutekano. Hafi mu gihugu cose mu mitumba yose y'igihugu hari imbonerakure zitwa ko zicunze abandi banyagihugu, usanga zija mu vyo kubahohotera, ahandi zikagira uruhara iyo bariko baranyuruzwa, ugasanga zifise ububasha bw'inzego z'umutekano kandi ataho vyanditse ko izo mbonerakure zifise bene ubwo bubasha. Hakaba ku ruhande abapolisi, abapolisi nabo ubona bimwe na rimwe ingene bigenza nabo nyene bafite inyifato atari iz'abajejwe umutekano. Uyu Jean Bosco Havyarimana avugwa muri bino bintu avuga kandi ko nko mu mwaka w'2013 ariwe yari arongoye abapolisi hari Businde muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Abapolisi badutse bakarasa abanyagihugu bari bagiye gusenga, abo bitwa ko bakurikira uwitwa Zebiya. Ico gihe muri bwa ko abanyagihugu bahapfiriye, abandi barakomereka bikomeye cyane kandi baraswa mu mugongo bitwa ko bariko baramuhunga. Ivyo vyarabaye, uyo muntu yarapfunzwe gato mu nyuma ararekugwa abandanya amabanga y'igihugu. Muri ayo mabanga aravuga ko yari umuntu asanzwe atoroshe ahohotera gose abanyagihugu. Rero umuntu aca yibaza nimba hagati y'aba bantu haba ibintu bimeze gutya, mbega abanyagihugu nabo babakorera ibintu bimeze gute? Ico rero tubona ngaha ubwa mbere bwo nuko akwiye kwa matohoza ku bintu vyose usanga vyagirizwa bene izi mpande kandi zigahanwa. Nuko kandi ibi bintu vy'imbonerakure zahawe gucunga umutekano w'igihugu ko vyovanwaho, abajejwe umutekano bakaba bazwi, akari wajejwa umutekano w'abanyagihugu bose.